ngomba nakubwire ingene Imana ihindura ibintu byananiranye, ibintu abantu babona kumenga ntibishoboka, Imana yo ikabigira bizima bigashoboka. None sivyo? Dusome umurongo w'ijambo ry'Imana uri muri Matayo igice ca 16, dusome umurongo wa 13. Uvuga ngo Petero ashingira intahe yuko Yesu ari Kristo. Yesu aja mu misozi iherera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi bati ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura aturi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mwijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mwijuru, nico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mwijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Imana rero nishimwe. Niyi nkuru tugomba tuyage ko gatoya, iyi nkuru umwami wacu Yesu Kristo yagize neza. Umunsi umwe ahitana abigishwa biwe abadugana mu misozi, afatisha asorota abadugana mu misozi. Hanyuma rero yaragiye kuba arabayagishiriza mu misozi kugira ngo barabigisha ukundi gushasha. Hanyuma rero sinukubigisha, ari hageze ko bakora ikibazo, kuko yarasanzwe yagendanye nabo igihe kirekire, ariko aho naho yabajana mu misozi yarabajanye kugira ngo baje gukora ikibazo arabe ko bize. Kandi urazi ko umunsi wo gukora ikibazo si wo munsi wo kwiga, hariho igihe cyo kwiga n'igihe cyo gukora ikibazo. Hari hageze rero ko baje gukora ikibazo. Hanyuma rero bashitseyo hejuru, bari muri iyo misozi gutyo. Hanyuma atangura kubabaza ati mbega munyumviraho bavuga ngo umwana w'umuntu ndinde? Hariya mu isi muri, hariya mugenda, hariya mu mihana hariya bavuga ngo ndinde? Bamwe bati bavuga ngo uri Eliya, abandi bati ngo uri Yohana, abandi ngo umwe mu bavugishwa n'Imana. Urumva rero zari inyishu zidasobanuritse, kuko ntawo kwishura inyishu nk'izo hanyuma ngo uvuge ngo yabitoye, kuko inyishu ikwiye kuba imwe. None sivyo? Hategezwa kuba inyishu imwe, mugabo mwe bavuga ati ngo uri Yeremiya, abandi ngo uri Yohana, abandi ngo umwe mu bavugishwa n'Imana. Urumva nta nyishu nziza yari tomoye yarimwo. Mugabo Yesu yarakeneye ko haboneka inyishu imwe gusa rudende, niho umuntu yaba gitoye canke yaba kimunaniye. Hamaraca arababaza ati ego ndavyumvise ivyo abantu bavuga, mwebwe none mweho muvuga ngo ndinde? None ikibazo cyo kibahindukiriye bobo ati mweho muvuga ngo ndinde? Hanyuma rero batangura guhekenya intete, kuko nabo nyene vyari bigoye nyene babivuga bamwe, ariko aca baserukirwa n'uwitwa Petero. Aca aravuga turi Kristo umwana w'Imana nzima. Hama Yesu ati uragitoye. Imana ishimwe. Ati uragitoye. Ati nanje najewe nciye ndakwita izina urinde? Uri Petero. Hanyuma rero uracitse, uri ibuye, uri urutare rukomeye nawe, kandi kuri wowe nzoca ndahubaka ishengero, kandi iryo shengero amarembo y'ikuzimu ntazogira gute? Ntazorishobora. Hanyuma aca amubwira n'irindi jambo rikomeye rero, umuntu atoye ikibazo basharahabwa agashimwe kweri. Aca amubwira ati nciye ndaguha n'imfunguruzo zo kuzohora wugurura, ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe no mwijuru, ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe no mwijuru. Mbega mumva izo mfunguruzo ntizari zihambaye ga bene data? Aha mu isi dufise ibintu byinshi biduhanze, ibintu bitubujije amahoro, umuntu akagenda hariya nejya nina kaburi ico afata n'ico ari bureke. Mugabo Yesu aca mubwira ati kuramutse umenya iryo zina ry'iwanje ukamenya ko ndi Kristo Yesu, nanje nciye ndaguhindura nakugize kuri Petero, hanyuma nanje ndakugize ibuye rikomeye, nzokubaka kishengero, amarembo y'ikuzimu ntazogenda yarishoboye iryo shengero. Imana ishimwe. Hanyuma rero aca mubwira ati nciye ndaguha n'imfunguruzo, ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, kandi ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe no mu ijuru. Mbega mumva Petero yararose agashimwe ga beneda, kari agashimwe gakomeye cyane.
hanyuma rero nababwiye jewe na jewe sinobura ikintu ndakubwira ndavye ibintu Kristo agenda arakora vy'igitangaza na jewe numva no kugenda nshize intahe gatoya ngomba ndakubwire ingene Imana ihindura ibintu vyananiranye ibintu abantu babona kumenga ntibishoboka Imana yo ikabigira bizima bigashoboka none sivyo jewe nagize ubukwe hamangize ubukwe uko Imana yampamagaye ndi umunyeshure yampamagaye muri primaire mu gatatu ndiga gatoya nize gatoya baca umuhamagaro uramfata rero nibindi nibirebire ntaco ndabivuga ko bivyo niyindi ntahe muga ngomba ndakubwira intahe imwe mu kintu Imana yankoreye maze kubaka urugo rw'iwanje uko nagubatse ndi umunyeshure rwari urugo rukenye muravyumva namwebwe none urugo rw'umunyeshure barutunze ga yemwe rwari urugo rukenye rutagira indya rutagiramo ikintu na kimwe nta kintu na kimwe cyarimo nta mahera ntaki bintu byose kwari guhanga amaso mu ijuru n'isabuni naho yahera n'ikintu cyose byo kuvanga ibiki byose kwari guhanga amaso mu ijuru hama rero Imana irangirira neza haragera igihe Imana iraduha abana Imana iraduha umwana w'ubwa mbere iraduha umwana w'ubwa kabiri iraduha umwana w'ubwa gatatu turose umwana w'ubwa gatatu rero hanyuma madame yibungenza umwana agira kane rero ahageze mu mezi yashikandwi yarenga ko turagenda muri ekogarafi gato bacavuga bati yega ntavyo mwari muzi umwana yarapfuye hama rero urumva dushasiga turi imbere y'Imana turindiriye ingene Imana ishobora kubihindura ivyo bintu umwana yapfiriye mu nda hanyuma nkabona madame ararokoze Imana irangirira ubuntu yararokoka ivyo birahera hanyuma haragera igihe aribungenga umwana agira gatanu rero yimugenza umwana agira gatanu haragera igihe turagenda kuri maternité kuja kwibaruka basanga ati nukuri ni vyiza umwana arakomeye nibimeze neza ni sawa Imana ishimwe hanyuma rero numva inguvu ziraheze jewe ncaryama mu bitaro ndaryama kujya ko mu bitaro mwankumva umenga bonshiramo serumu kuko numva umenga ndageseye cyane hanyuma ndaho nyene nza mbona baraje bazungagije umutwe gutya bandavye kumbe umwana nawe nyene nubundi yapfuye hanyuma rero aho madame araho turahamba umwana hama turasubira ndatana madame hamageze igihe aribungenga inda igira gatandatu hanyuma rero hacagera igihe hafi yo kwibaruka ca ndamujana i Bujumbura rero turi Bujumbura abaganga bacavuga bati acagumi n'ukwezi kose ni sawa hama ndabwira Imana mbarira Mana ijambo no kwishimikiza kugira ngo naje numva inguvu zo kurema hanyuma none ubivuga kwiki kuri iyi mbanyi yibungenze ubivuga kwiki kuri uyu mwana uzomuduha canke ntuzomuduha ca mpabwa y'amajambo ari mu bitangurira mwavuga ngo Isaka yimba Mariya basi bagira gute basivya ari imiba rya mbere ari imbi rya kabiri basivya hanyuma aratinashika kwiriba giyaguye atabashoye kurisivya aca gita ati niriba bagitangwa iki sa yahiyaguye mugabo ryari iriba ryitwa Rehoboti hanyuma rero cece ndabwira Imana ntemana urakoze urantabaye uratumenyesheje ko tugiye kuzoronka umwana yitwa Rehoboti hanyuma rero Imana ishigirira ubuntu rero umuhungu acaravuka tuja tumwita Rehoboti rero uwo muhungu avutse rero inyuma yiwe umwana agira indwi uwo muhungu yavutse mu buryo bukomeye kuko abaganga Imana zirabafasha nabo nyene kuko barakoreshwa na Satani nabo nyene iyo Satani abagendeye kuko hagiye kuja kwibaruka twamutwaye mu masaa 6 z'ijoro hamarira abaganga dusanga aho umuganga ari kwizamu dusanga yatewe na shetani none ntibategwa bobo dusanga yatewe na shetani acatubwira ijambo ritanezereye mugana yamuhariye acavuga ngo abagore bose ntazi iyo bava nibo bandaza kwijoro mbega umuganga arinda kumenya abagore iyo bava oya ntibikenewe kandi ndakumenya abagore bava acarafata aramwinjiza indani hariya twege natwaje tugira ngo mwicare ngaha turi kumwe na muramwanje ngaha mu kabarabara haa nawe acaraza mu kurinda icumba nkaho acararyama arugurura acararyama madame nawe ari hariya wenyene acatubwira kandi ngo hariya ngo sinkene ko ari umuntu umwe muri mwe gaza kujayo kumbe rero duti turashitse mu gasho tugira ngo tugiye kwa muganga naye dushitse ahantu dusanga twugaranywe ca turabwira Imana tuti Imana twe tugomba tuguhamagare nawe uheze ukora igitangaza haheza akanya rero uwo turi kubati ngwanye nabi acaragenda muramwanje acagenda arugurura aja kuraba mwene wabo ingene ameze asanga ari intambara zikomeye caza aradodora ku vyumba rero vy'abaganga ati uwo muntu agapfa turamukwirikirana rero abaganga nyamuganga caraza ati mwaje kudutuka rero aca arinjiriyeyo madama araca mubwira ngo nta na kimwe ndagufasha ngabi wanyu bantutse
urumva rero ko byari ibintu bitoroshe gwari urugamba rwo gusenga Imana harigeze aho na madame nawe nyene aje imbere y'Imana agasenga iki Imana gutabaza ku munota wa nyuma hanyuma rero aho kwari kugira ngo abasi basubire basivye iryo riba rya Rehoboti rero hanyuma rero Imana ikigira ubuntu rero mu masaha 9 y'ijoro iravyura umudogiteri umwe sinzi umenga mwita dogiteri haja yandi aca aravyuka aza gutembera mu bitaro rero niho yazasanga rero madame ari muri iryo ntambara natwe tuko turasenga Imana aca mwandikira Cesarienne niho Cesarienne twiyaciye atangurira rero cara yaramugira Cesarienne inyuma ayo Cesarienne rero yarafise icagendereye nayo nyene kuko yarafise ibintu bikomeye aje agendereye baragira Cesarienne umwana turamuronka Imana ishimwe haragera igihe haragera ari bunge ngundi mwana riragira indwi yibungenze umwana agira indwi oya ndiko ndavuga bagire Cesarienne rero wa gatandatu akurikira umwe wa gatanu yapfira ku bitaro ndiko mvuga wa gatandatu awo muganga yangiriye ivyo hari kuri uwo Rehoboti umwana agira gatandatu umwana agira ndwi rero hanyuma niwe yaciye avuka mu bundi buryo nawe nyene ari ijuru rikoze igitangaza yego ari Cesarienne mugabo naho nyene ijuru ryururutse kugira ngo ridutabare hanyuma rero ndabona turi Bujumbura madame bacaramubwira bati hariho inkuru utaza taho hari abantu babi nukuri abantu babi mbega ntibabaho bacaramubwira bati wewe umugabo arakwanka agasubira akakwanka muga nawe ntavyuzi yumvire turi abantu b'Imana beneda mbega uwo muntu age mu indya ziryoshe yarage mu indya zibishe hanyuma rero aca avuga ati wewe ntavyuzi yarondeye kera ko wopfa kugira ngo azane uyundi hanyuma rero madame Imana imuhezagira carabimbwira ngo dusenga Imana none iyo mba ngomba kupfaga madame kuva ruguru nkaza kukwigwariza je no mu bitari Bujumbura ngomba kupfa nakurungika ugacupfirayo nkazoca ngaruka nza guhamba muganda mukamva iruguru nkaca nza nkica no kugeza ndakudugaye ntacu reka ntacu Imana irabizi hinge rero mu nyuma tushanda muduga mugabo hariho ibintu bitameze neza bavuga barabimbarira bitameze neza hanyuma rero nshanda muduga dushitse ruguru rero kubera ibintu bitameze neza aratinda yibungenga umwana agira 8 naho rero uwo mwana agira 8 niwo nari gikuka rero ngo ndababwira igitangaza Imana yankoreye ndigikuka bene data Yesu avuga yekabaza bigisha ati munyitande ampagaze kwijambo rivuga ngo munyita nde mwege muvuga ngo ndinde nanje ngo ndababwire uko namubonye wari we hanyuma rero ndigikuka rero madame yari ibungenze hanyuma rero haragera bari bamubwiye bati naho umuntu itabagira ivy'amasezariyene we madame wawe imisi yose azokama Bujumbura imisi yose kubera hari imvokana akazituma Bujumbura hanyuma rero yakurikirana n'umudogiteri mwitwa Ozayi muramuzi hanyuma rero haragera igihe rero kwagera kwibaruka hasigaye ukwezi kumwe kuko babisabye ndamurukira mu miryango y'Ibujumbura je nshambandanye ibikorwa vy'Imana igikuka madame ari Bujumbura rero hanyuma aravuga ati reka ntumbere muri pressereje hagufi kugira ngo bize bimworohere mukunza araza kundaba kuko ubona aho nashikira ari mu Buyenzi jewe hanyuma rero ngize gutya rero basha baramugera ibintu vy'ama ecography baza basagazo kwibaruka ku itariki 12 z'ukwezi kw'icenda hama 12 z'ukwezi kw'icenda bashavuga bati ko bamaze kumugira amasezariyene duce tumuzana kuri 6 z'ukwezi kw'icenda kugira ngo ntazorinde gushikira 12 ngomba ndababwira igiharuro c'abantu ntingihuye n'igiharuro c'Imana Imana ifise igiharuro ciwayo abantu nabo gafite igiharuro ciwabo je rero baca ndiyumvira nti ko bavuze ko azomugira sezariyene itariki 6 je nanye nzoca manuka itariki 30 ziheze uko kwezi kugira ngo bazomugira sezariyene ari yondi ishobora kubikurikirana hanyuma rero igenda babwire ingene Imana ihambaye isumba abantu bose nzomanuka rero kwa Mungu bakaca bamukora kuwa kabiri ico gihe nari naciye mpanga ko zomanuka kwa Mungu bakaca bamukora kuwa kabiri urumva ko naza tariki nari navuze sizozanye ko mbeye kumanukirako nza numva kuwa gatatu nzomanuka kuwa Mungu nza numva barantelefone telefone ngo muri pressereje bavuze ko ivyuma byose bihiye ngo umuntu wese ngafise ngo umuntu ngafise yajanyeyo umuntu ngo naje kuronderera handi ngo ntibazo nta numwe ngo muri abo bari kuri iryo sango ngo ntibizokunda ca ndiyumvira neje ko bansaba ukwezi kose ncanja he camubwira Yesu nti rero Yesu je ngomba ndagukorere nawe uca ugenda Bujumbura unkorere none mwibaza ko Yesu atazi gukora Yesu arazi gukora rero hanyuma
jenshi ndagenda ku musi wa kane murazi ko tuja gusenga ku rusengero ndagenda gusenga mugabo intege zose zaheze kuko numvise izo nkuru z'agacavutu hanyuma rero mvuye igikuka ndahabona gasakoshi k'ibitabo gaca karananira no gutwara karimo bibiliya n'indirimbo kugeza numva ko no yikorera ku mutwe bibiliya agasakoshi yakikorera ku mutwe kandi karimo bibiliya gusa n'indirimbo nivyo biraremereye ku muntu w'umugabo gaye ariko biranka n'ukuri ndataha buke n'inguvu zike ndashika muganda bwira Yesu nti Yesu mvuye kugukorera kugeza aho nduha birasi no gutambuka ko ntambuka nawe genda Bujumbura unkorere kugeza urushe mbega Yesu afise ivyo gukora vyiwanje kugeza arushe aya ndashika muhira rero abana ndasanga ukuntu biriwe ntisawa Imana ishimwe cyo ndabwira nti bane ntimuze kumvira agenda kugenda shamwe ndaryama hanyuma telefone ndayishire ruhande gutyo hanyuma ntihagira uwundondera iraza gusona ndaheza nitabe hanyuma rero igitangaza Imana yakoze ndayitumye Bujumbura kuja gukora murumva ko isango riri ku wa kabiri niho bazomukora nanje mvuye gukora ibikorwa vy'Imana ku wa kane bazomukora ku wa kabiri wiriyandwi ariko Imana ndayitumye Bujumbura yaciye igenda uwo musi nyene wa kane mvuye igikuka niho bagiye babona yuko hageze ko yibaruka uwo mwana hanyuma rero ngomba ndababwire Yesu ingene ahambaye hari isaha 6 z'ijoro aho hantu yarabaye imodoka yari yapfuye hanyuma uruja n'uruza mu gisagara rwari rwahagaze mu masaha z'ijoro hanyuma nta kindi kintu na kimwe cyahari bashobora kwikorako kugira ngo amujane kwa muganga mugabo nabwiye Yesu ngagende ankurikiranira ivy'Ubujumbura ko naje mvuye kumukurikiranira ivyiwiwe hanyuma bacafatara amatelefone batelefona ngo kugira ngo bambarire yuko binaniranye bibuze ico bari bufate hanyuma rimanikira rega Imana irazi gufata ibirere ikabigira ukuntu abandi barabatelefona bakabaronka je telefone yuguruye mugabo yiwanje ntibigeze bayironka mba ndasinzira kuko narindushe hanyuma rero Imana yatinda akora igitangaza rero haraboneka umuntu w'Imana acababwira ati je hari umuntu umubosi yazanye imodoka yibika ngahi wacu nako ntaki yaciye yinsigara naje kumutora camutwara kwa muganga bica biragenda neza niho rero nagiye numva rero bambariye bati vyagenze neza warose umwana muri hopitale Imana iragahezagirwa Imana iragashigwa hejuru uwo mwana nagomba ndababwire aha sinavuze ngo ndondagura ingene vyari byifashe sinababwiye nimvo zatuma umengo uwo mwana ntivyokunda ko yobaho ni umwana Imana yaduhaye kubigitangaza c'Imana ndayibwiye ntigenda unkorere naje mvuye kugukorera none rero nagomba ndababwire bene data iyo ukoreye Imana nawe nyene iragira gute nawe nyene iragukorera mbega ntizi gukora yoyo mbere yo izi gukora kuturusha hanyuma rero Yesu acara babaza ababigishwa rero ndiko akona agace gatoya k'ikintu Imana yankoreye ndigikuka sindakacibagirwa naho nari impagaze uwo musi abahazi murahabona mvuye igikuka nduze gutya ngeze kwa ba Francine avuka mu kajoji murahabona haje mugatayemeka gutya hajya niho naruhinje ndatura ubuku ndahamagara Yesu nti ndarushe Yesu nubu ndahashitse ndavyibuka kubera Yesu narahamuboneye none rero ndiko ndababwira rino jambo rivuga ngo hanze mumva bamvuga ngo iki Yesu nivyo ikarabwira abigisha ati mumva bavuga ngo ikaho hanze ati bamwe bavuga ngo uri Yohana ati Yeremiya ati umwe mu bavugishwa ni mati mweho we huvuga ngo ndinde ngomba ndababwire hari abantu bagendana na Yesu bataramumenya uwari we ukabesha abantu ngo ndumukristo kandi nawe atari we ibihe bigire biragushikako bigaca biguhitana kubera wabesha abantu ngo uwo kwa Kristo nawe utanamuzi none rero bene data twagomba muri kano kayanda gusabe umenye Yesu uwari we Petero ati uri Kristo umwana w'Imana nzima hanyuma nawe avuga ati ucika umuhigwe kuvuza ivyo rero none nta bantu bagomba gucika abahigwe muri iyi mizi umuntu agomba gucika umuhigwe akamenya Kristo kari umwana w'Imana nzima kari Kristo Yesu umwana w'Imana nzima ashobora atakintu na kimwe kimunanira none rero iki kibazo yarababajije cyari kibazo kitoroshe cyari kigumye kuri bamwe mugabo Petero yaciye agitora none natwege muri kano kanya Imana idufashe iduye kugitora Claudine yatubariye ati hakonona nigwa nzopfuma Imana izomfashe inyeze mfume nta uwo nawe Pelagiye kadushingira intari giko atubwira ukaraba ingena meze ugaca akaza gucika umuja w'umuntu atigeze aronka umwana amurongera ibijumbo akaja kubironga mu ijoro nangagiye kurondera umuha abana nawe ntagira n'umwana wo kuronga ibijumbo urumva rero ko Imana izi gutabara ntimuze muhebe Kristo Yesu yadutabaye muri ubwo buryo bwose
none rero Kristo Yesu rero nguyu aca guha ububasha bwo kuboha ico uhambiriye kigaca gihambirwa, ico ubohoye kigaca kibohorwa. None rero nubu dufise, mbega ububasha turabufise ubu, nubu turabufise bwo guhambira ntihagire uhamburura, bwo guhamburura ntihagire usubira guhambira. Ico tuboshe mu isi gaca kibohwa no mwijuru, ico tubohoje mu isi gaca kibohorwa no mwijuru. Imana nishimwe. Umuntu yamenye Kristo rero yarahiriwe. Ntihagire umuntu numwe rero abaho atazi Yesu uwariwe. Yesu uwariwe. Aho twari nijoro turiko turashigiranira intahe tugomba kuzi n'ikiranzira, hariho umuntu yadushingiye intahe ngira ngo azoshikirwa nawe nyene, atubwira ati yemwe, ati je harya abakozi Imana ko barabuza abantu kuja mu manza z'abadakijijwe, ati ndaraba abantu banyinyurana nabo bakantangaza, ati nico batazi, ati twege, ati harya bagiye kunywa ibintu bihumanye, ati ingenda bibabwira cara bitubwira zadusanga tuko tunywa ibintu bihumanye nye, ko bararango barabandwa mwijoro bukengo gaca baturonderanga imitobe kandi baraye barabandwa babibandirwa ko ibyo byose bazozimana abantu ngo b'Imana. Imana nidutabare bene data. None rero Yesu nadufashe, umuntu wese namumenye uwariwe, amenya ati je ndakuzi kuri Kristo umwana w'Imana nzima, nta wundi nahisemo ni wewe gusa. Hama nawe ati nawe uri umuhigwe rero, kumaze kumenya naje nciye ndakugira urutare rukomeye, abantu bose nzokubaka kishengero, abazoraba intahe yiwabo bazoca bakomera, hanyuma amarembo y'ikuzimu kandi ntazoshobora n'iryo shengero ryose rizo ari kubatseko, kandi nawe wenyene amarembo y'ikuzimu ntazogushobora. None rero Imana nishimwe, kandi nagomba ndababwire gabeneta, amarembo y'ikuzimu arakomeye harya, ariko Imana imaze kuvuga iti ndakurinza amarembo y'ikuzimu ntazogushobora, ni ikintu kinini Imana ibigabiye ishengero ry'Imana. None rero n'aya majambo y'Imana abumvise mwese Imana nibahezagire.